igishora aho Umwami Mwezi Gisabo yahungiye. Mbere yuko nca ku mayange banza kwivuga izina, je nitwa Oscar Nshimirimana, nkabarije nasubiriye umutama w'inararibonye Antime baranshakaje. Aha rero Umwami Mwezi Gisabo yaje ngaha mu gishora, bari bamutujije bagomba kumwica abasi. Abo basi yari Kirima na Maconco n'abakoroni abazungu. Bamuteye imuramvya, ingabo z'umwami zica zibarira umwami ati ca hagati wiruke, umwami aca ariruka. Umwami amaze kugenda, hariho ingabo y'umwami Bihome, baciye bamufata baramwica ngo bishe Umwami Mwezi Gisabo. Babibonye bukeye ko bishe ubutariwe, basanze uwo mutama atagasunzu afise nk'ako Umwami Mwezi Gisabo yari afise. Yagerageje kwambara ivyambagwa vy'umwami, umwami nawe aca yambara ivyambagwa vy'uwo mutama ingabo ya Mwezi Gisabo, kugira ngo uwo mutama acungure akize Umwami Mwezi Gisabo. Uwo mwami rero yashiye azi no mu gishora, ariko atarashika ngaha hariho umutama yabaho hepfo muri ivyo bitoki bamwita Nyabidaha, yasanze haragiye inka nyinshi cane ku gasozi kari harya. Aca aramusaba ati ntabarunyegeze. Nyamutama ati sindakunyegeza sindakuzi. Nyamwami aca arivuga izina ati je ndi umwami w'i Burundi nitwa Mwezi Gisabo. Aca amushira hagati mu nka, aca arayobora zimwe zigendera imbere izindi zigendera inyuma. Izagendera inyuma kwari kugira zigende zirazimanganya amakanda y'umwami, kuko ntibavuga ngo ni ibirenge vy'umwami, bavuga ko ari amakanda y'umwami. Niho wa mutama yashika ngaha n'uwo Mwami Mwezi Gisabo, ariyumvira ingene yo munyegeza, yumva biramugoye, ati no mushira mu nzu za kera, abasi bo musanga bakamwica, nanje bakanyica n'umugore n'abana, reke ahubwo niga ingene ndamunyegeza. Aca baza abahungu biwe babiri, uwo bita Bwayi n'undi bita Nabikuku, ati two munyegeza gute? Ati ko dusanzwe twimburira amasaka mu kigega, reka dufate amasaka yose tuyakureyo, hama tumushire muri ico kigega c'amasaka. Baca barafata amasaka yose barayakurayo, baca barondera ibiti bibiri, umwami acaja muri ico kigega c'amasaka. Ariko imbere yuko aja muri ico kigega c'amasaka, babanje gushiramwo impuzu y'igiti bita umwando, kugira ngo bamukingire, kugira ngo ubwayi bw'amasaka ntibuze kumubaba, guko ubwayi bw'amasaka burababa. Hama rero baca barondera amase y'inka, barasiga ca kigega, kugira ngo imbwa z'abasi nizaza ntizize kumoterwa naho umwami ari. Kuko abasi mu kumurondera bakoresha amacumu, imyampi, imiheto n'imbwa zigenda zirimotereza haciye kugira bashobore kumufata. Niho rero abasi baza bashikira kuri wa mutama, baramubwira ati tubwire umuntu yigira ngo ni umwami ahantu hari, turaguha inka nyinshi cane. Wa mutama carahakana. Uwo mutama amaze guhakana, abo basi bace baduguye umusozi bawita Gisagara, baca baja mu ntara ya Ruyigi ahantu bita mu Bweru. Mu nyuma haje ingabo z'Umwami Mwezi Gisabo, zishikira kuri wa mutama, ziramubwira ati twebwe turi ingabo z'Umwami Mwezi Gisabo, twagomba kumenya aho biciye umwami wacu Mwezi Gisabo kugira ngo tumushingurane iteka. Wa mutama asubira guhakana, kuko atamenya abasi ngo amenye n'abakunzi. Amaze guhakana, nyangabo zaciye zigenda, ariko ntizageze kure, kubera umwami ari muri ico kigega yarumva amajwi y'ingabo ziwe zimwe zimwe, guko yaraziza amajwi. Aca abwira wa mutama, kuko uwo mutama yaguma iruhande y'ico kigega, aca amubwira ati abanabi wanje. Avuze gutyo wa mutama aca abwira za ngabo ngo nimugaruke. Nyangabo zigarutse, baca bashira ibiti bibiri ku kigega, umwami aca aravayo. Nyangabo zimubonye zica zitangura kumuterura, abandi barira, kuko bari bazi ngo yarapfuye, bari bazi ngo yaratanze. Umwami ntiyapfa, bavuga ko atanze igihugu. Hama rero umwami aca avuga ati ko mbonanye n'ingabo zanje zikomeye nanje nkomeye, ubu ngomba ndazigabure imigwi ine. Umugwi wa mbere uce wubaka aha mu gishora, sindosubira kuhava ko ndahakiriye. Umugwi wa kabiri uce ukurikira ba basi babicira iyo bagiye. Uwo mugwi waragiye wica abo basi, abasigaye baca bomokera muri Tanzania. Umugwi wa gatatu aca utuma ati
genda munzanire kargenda na rukinzo kuko iyo banyomoye naje nihuta iyo kargenda niyo rukinzo ntazo nazanye. Uwo mugwi wacu ugenda uzana ingoma bita kargenda n'ingoma bita rukinzo. Umugwi wa kane ari wo wa nyuma yawutumye ati genda munzanire inka zibiri nziza mu nka zose mfise kuko carazira umwami kabana n'inka. Umwami abangaha inka zaca ziba kundi mutumba aca batuma genda munzanire inka zibiri, imwe ni imfizi bayita ruciteme, iyindi ni inyana bayita murimigwa, muzizanire ndazigabire wa mutama nyabidaha yanyegeza nkakirira ngaha mu gishora. Izo nka barazizanye baziha umwami aca zigabira wa mutama ati warankoreye iciza gikomeye kugira unyegeze nkirire ngaha mu gishora. Wa mutama ariyumvira ati jewe izi nka umwama ngabiye sinshobora kuzitunga kuko nsanganwa izindi nka. Aca arakoranya umuryango aca arazikerera, bahera ku mfizi yitwa ruciteme barayikerera, basubira ku nyana yitwa murimigwa barazikerera, baca baziga inyama. Injato z'izo nka bace baza kurondera ibiti babaza ingoma, baca bashirako za nshato za nka ruciteme na murimigwa. Izo ngoma zibiri rero zakanwe n'izo nshato zibiri ziri ngaha mu gishora, nizo kuva 1903 zikaba zimaze imyaka irenga 120, ziri mu myaka 121 zavuzwa mw'ijoro mu kwezi kwa12 ku muganuro gusa, zikazosubira kuvuzwa mw'ijoro mu kwezi kwa12 ku muganuro. Umuganuro ukaba wamara iminsi 8, umuganuro ukaba uheze. Nyangoma rero ziri ngaha ntimushobora kwinjiraho mwese ngo muzirabe, tuca tubandanya bamwe baje hariya hama baze kugaruka barabizo ngoma zibiri ziri ngaha ruciteme na murimigwa. Aha rero muri ni mu ntangaro naho umwami yagirishiriza inama, ariko imbere yuko abanyagihugu baza mu ntangaro bashikira ku nama. Inama yabera mu ntangaro, ariko abanyagihugu barindira ko inama itangura aho ku nama, hanyuma bakaca bagenda mu kigo kigira kabiri aho bita mwirebe. Imbere yuko uja mwirebe hariho ingabo zumviriza umuntu avuga nabi umwami kugira ngo zice zibibwira izindi ngabo ziri harya, bace bakujana inyuma bagukure kw'izosi, umutwe ukorokere hasi n'icuma bita ingangura. Iyo umuntu yakoze ikibi ca cuma bamutemesha bita ingangura nico rero baca bamujana inyuma bagatema izosi, umutwe ugaca ukorokera hasi. Iki rero oya nta kigongo caba. Iki rero si uwo ari we wese bagitemesha, barinze bakwicisha ikicuma bita ingangura waba uri umuntu w'ibwami. Ni ukuvuga umuntu afise amabanga arangurira ibwami, nk'ubu bari kugitemesha Maconco, bari kugitemesha Kirima, umuhungu w'umwami n'umukwe w'umwami, ariko ntivyakunze ko bakibatemesha. Maconco bamwiciye Bujumbura harya bashize katedrale, yishwe n'umuzungu yitwa Digidigi. Uwo Kirima nawe baja kumwicira muri Malawi bamukura mu gihugu c'u Burundi. Iri naryo nigaba umwami yitwaza agiye kugirisha inama hahandi mu ntangaro. Hama rero hageze ku mwami yibaka n'umwamikazi yibikira, ndabisigurira ngago ko nimushobora kuja hariya mwese. Hariho igiseke incoreke, ni nka kujya bavuga umukozi w'umukobwa yaca kura y'amavuta muri kijya giseke agaca asiga umwamikazi nawe agaca asiga umwami wiwe Mwezi Gisabo. Ahejeje kumusiga yaca akora iki? Yaca yambara utu tudede bita utunyangari, akatwambara mw'izosi, akatwambara no mu nda. Utu ntiyatwambara ngo ashaze, ihe bambewe utu ntitwari two gushaza, twari dufise ico twateguriwe. Agomba gushaza yambara inyerere cyangwa akambara ibindi. Utu yatwambarira uruhigi. Ntibavuga kera ngo umwami ngo agomba arongore, bavuga ko agomba agira uruhigi. Agomba agira uruhigi rero, twatundi utu tunyangari two mu nda nitwo yabanza kujegeza tw'umwamikazi, akatujegeza. Ahejeje akajegeza utwo mw'izosi, hanyuma ahejeje kutujegeza yaca atangura rwa ruhigi. Ubwo ruhigi nago arutanguye, wa wundi avuza inanga
yavuze inanga uko yumvise umuntu ari musi y'ikigwa bita umuhimbiri nawe atanguye gukoma amashi akoma amashi kandi ntiyakoma amashi mu kajagari yakoma amashi ajanisha nuko umwami ariko aragira nyaruhiga arikagira uruhigi anyarutsa nawe yakoma amashi anyarutsa arikagira uruhigi yikwega yakoma amashi yikwega kandi yakoma amashi avuga amajambo ntiyakoma amashi anumye yakoma amashi avuga amajambo avuga ngo ganza sabwa ganza sabwa ganza sabwa mwami w'i Burundi hanyuma yaba ari umuntu bakonye atazokwigera arangura amabanga yabubatse gushika gupfa kwiwe baca bamukona kugira ngo ntazokwigera arangura amabanga yabubatse kandi kugira ngo ntazohave asimbire no ku mwamikazi yatogwa mu muryango ntibapfa uwo bakonye kandi bamukona akiri muto baramutora akiri muto bagaca bamukona akazokura akonye hama akaronka ayo mabanga y'ibwami kwari nko kwihebera Imana uwo ntibamuhemba ahubwo abahatomborera wari umuryango wabo umuryango wiwe niwe wahatomborera babandi bahora bacagurwa baza kwicwa nabi ibwami babagomerera ko amazi nka z'umwami zibahonyanga babandi buri mwaka bacumitwa amacumu kugira ngo umwami urubanza rugende neza babandi ni kuvuga ibwami buri mwaka ariho abantu bategerezwa gupfa kandi ntibakwica ngo nicaha wakoze yari imigirwa y'umwami cyangwa bagafata umusore muremure w'inzobe bakamwicira ku giti yambaye ubusa kugira ngo umwami yime neza ni kuvuga yatigwe yime neza ibyo byose n'ibintu rero ibwami byama biranguka buri munsi ni nkuko n'umwakirizi bagutoya ati wozoba umwakirizi wacu uvuga uti jewe ndapfuye nuko batasenga Imana basenga kiranga ngo abavugire ku Mana uwaheza gukora ico ciza wakiriye uwo mwana azosubirira se azosubirira umwami bagaca bakujana bakakwica ubwo nyene uhejeje kwakira uwo mwana azosubirira umwami baca bakwica kugira ntuzomene ibanga uko kera bavuga ati umwana avukana ishaka avukana imbuto mu nda nta mbuto zabayo kwari kugira ntuzomene ibanga baca bakwica ubwo nyene.